Haleluya. Yesu nashimwe. Munyemerere turamukanye twese mu izina rya Yesu. Nigeze kuba ngiye kwishure mu Rwanda. Nico gihe niga mu Rwanda, noneho maze ico gihe ngenda ngiye kurondera itike ngo injana nshitse kwa Siyoni Bujumbura, sanga imodoka zose z'uwo musi zaheze. Hama noneho nca ntora yindi bambarira bati turashobora kukwandaza tukugeze mu Kayanza. Ugeze mu Kayanza za gucuronka iyindi za kugeza ku mupaka. Ugeze ku mupaka rero ubone kurondera igushikana Kigali. Kandi rero bwaca dufise exame, twari dufise exame bukeye, ikibazo camfata iyo nzira nyene bambwiye. Noneho imodoka gushika Kigali vyari 10,000 vy'amarundi, nimba bitari bitandatu sinkivyibuka, ariko 10,000 candabiriha kuva Bujumbura gushika mu Kayanza. Ngeze mu Kayanza ndiha yandi, nashitse nk'Kigali ngira ndishe hafi inshuro zitatu yaho nategerezwa kuriha. Mugabo ikintu cabaye ngeze mu Kayanza baca banshira mu Probox ngo kanshikana ku mupaka. Probox karagenda tugeze ahantu biti Imparamirundi, kandi igitoro nticari bwatangure kubura nk'ubu. Probox kabara karahagaze, kandi tugeze ahantu emwe bisaba ko shoferi aza gusubira inyuma ku gasantere kurondera igitoro, ngo igitoro kirakame. Noneho murabizi inzigo z'abantu baba bari mu nzira, mwa abantu b'Imana mwe turagomba kuba abakristu, twaba tuvyutse canke turyamye. Umukristu avyukana umunezero akaryamana umunezero. Aho uri hose, nimba winjiye mu modoka ukabona iyo modoka ntiriko iragenda, twenga ubwira Imana uti Imana kuwa na mimi, kugira ngo ntuhave wisanga wabaye nka Yona. Erega Yona nawe yari mu rugendo. Noneho nanjye inzigo nyene iramfata, ntangura guhekenya amenyo ingene bariko barancereza, ntegerezwa gushika kare Kigali ngo nige. Noneho ejo bukenzo je muri exame. Noneho hajya abantu bavayo barindira kuko hari gihuguma mu modoka ubushoye bukakwica. Hajya rero mvuye mu modoka ndiko daraba ku modoka, mbona imodoka yanditse ko utuntu bita ngo n'utugrife. Aho tuntu nyene twanditse ko bashyira ku modoka, tujya tuntu ndadukunda rero. Hari gagihuza wumva banditse ko akajambo nyene kakwigisha, ako kajambo karanyisha. Bambariye ngo kama una haraka shuka ukimbie. Kama una haraka shuka ukimbie. Nibaza ingene ngiye kuva mu modoka ngo mve Imparamirundi niruke gushika Kigali, urugendo rw'ibirometero hafi 200. Yaya nimba atari 105 numbaza. Ndiyumvira ati uyu mugabo nawe nyene aranshoboye. Kama una haraka shuka ukimbie. Insiguro yacu yo kuri uyu munsi sozera ibikorane vy'insago ifise ijambo ry'umutwe rivuga riti dutegerezwa gutaha vyanka bikunda. Mureke dusenga Imana. Yeni cyubahiro mwami wacu kandi Imana yacu, vugana natwe kuri uyu mugoroba, duhishurire ivy'ijambo ryawe ryanditse, kandi uduhe kubigenderamwo mu izina rya Yesu, amen. Mureke inkuru yacu tuyihereye mu gitabo ca Yeremiya. Inkuru yacu tuyihereye mu gitabo ca Yeremiya, igice cyaho ca 25, umurongo waho wa 11 n'uwa 12. Dutegerezwa gutaha vyanka bikunda. Vyanka bikunda. Aka kajambo rero ni hatari. Uvyanka ubikunda ni ngombwa dutahe. Ni ngombwa. Yeremiya 25 umurongo wa 11 n'uwa 12. Abisirayeli igihe bahabwa ubuhanuzi bwo kuja i Babuloni, igihe
bahabwa ubuhanuzi ko bagiye kuba inyagano i Babuloni, Yeremiya yababwiye aya majambo ngo kandi igihugu cyose kizoba amatongo n'akajoreza, kandi ayo mahanga azokorera umwami w'i Babuloni imyaka ingahe? 70. Hanyuma y'ibyo iyo myaka 70 ishize, nzohana umwami w'i Babuloni bene iryo hanga jewe Uhoraho mbivuze, mbahora kugabitanya kwabo. Nzohana n'igihugu cy'Abakarudaya ngihindura amatongo gushitsa ibihe byose. Abisirayeli bajanwe nk'inyagano i Babuloni, bazi kandi bazirikana ko bagiye kumarayo imyaka 70. None rero bagenzi, inshuti z'umusaraba, ndagomba ngo twibuke, iyo umuntu akuwe mu rugo rwiwe ajanwa nk'inyagano, cyangwa se ahunga agenda anezerewe. Oya, n'Abisirayeli nabo bajanwe nk'inyagano i Babuloni, bagenda barira baboroga, kandi imyaka yose babayeho i Babuloni baguma baririmba bati ntitugire ishamvu i Babuloni, tuhabaye turi inyambukira n'ingenzi, iwacu ni hehe? I Kanani. Kwa kundi natwe twese twaririmba ya ndirimbo ngo ntitugire ishamvu muri iyi si. N'Abisirayeli babayeho baririmba zino ndirimbo nyene twaririmbye. Yaba umwanya wabidukundira, twaraba Nehemiya mu gice cyaho cya mbere, guhera ku murongo waho wa mbere ugeza ku murongo waho wa 4, ingene Nehemiya aronsa amakuru y'i Yerusalemu, atubwira ngo yamaze igihe ababaye, arira, acura umuniho, yisonzesheje, kandi ngo asengera imbere y'Imana ishobora byose. Ariko kugira ngo tumenye umubabaro n'agahinda Abisirayeli bari bafise bari i Babuloni, munyemere tuje mu gitabo cya Zaburi 137, dusoma umurongo waho wa mbere n'umurongo wa 6. Abisirayeli babayeho baririmba bati ntitugire ishamvu muri iyi si, tuyibayemwo turi ingenzi, turi inyambukira, ntitugire ishamvu i Babuloni, turagomba iyiwacu i Kanani. Mutima wanje reka kuganya, hari igihe Imana yangeneye, kandi icyo gihe nicyo cyiza. Barazirikana ko igihe kizoza bakongera bakisubirira muhiri wabo. Zaburi 137 umurongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 6. Ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturika tukarira twibutse i Siyoni. Ku biti vyaho niho twari tumanitse inanga zacu, kuko abatwambukanye turi inyagano batugombera kwindirimba aho hantu. Abatugaragaza gati batugomba kwa kanyamuneza bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Mbega tworirimba duti indirimbo y'Uhoraho turi mu mahanga. Yerusalemu we, ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane no mu magage. Nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu, ngo ndaharutisha ibinezereza vy'agahebutsa. Ngiyi indirimbo baririmba, ngiyi indirimbo baririmba. Yerusalemu we, ninakwibagira
n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora. Mu yandi majambo, nishake mpinduke ikimuga. N'ururimi rwanje rumatane no mu maga, shake mpinduke ikiragi. Niniyibagire iwacu i Yerusalemu, hanyuma ngo ndaharutishe i Babuloni. Nitugiri shamvu muri iyi si tuyibamwo, turi nyambukira, ariko iki tunezera nuko turondera ishamvu irushaho kuba nziza. Haleluya. Yerusalemu we, ninakwibagira n'ukuboko kwanje kw'iburyo nikwibagire gukora, n'ururimi rwanje rumatane no mu magage. Nintakwibuka, nintakunda Yerusalemu, ngo ndaharutisha ibinezereza vy'agahebuza. Yamara bagenzi, abaririmbiye indirimbo bose ntibabikura ku mutima. Impamvu ni iyihe? Ni impamvu ni yuko iyo usomye mu gitabo cya Ezira, mu gice cyaho cya mbere cy'igitabo cya Ezira, ugasoma uhereye ku murongo waho wa mbere ukageza ku w'umunani, uzobona neza Abisirayeli bajanwe nk'inyagano mu mwaka w'605 mbere yo kuvuka kwa Yesu Kristo, aho ba Daniyeli, ba Shaduraka, ba Meshaki bose bajanwa nk'inyagano i Babuloni. Imyaka 70 ihera ryari? Imyaka 70 yaheze mu mwaka wa 539. Imyaka 539 Babuloni yarakuweho. Babuloni isubirirwa n'Abamedi n'Abaperezi. Imyaka 70 ihera ryari? Ihera mu mwaka wa 538. Niho Kuro yatanze itegeko ryanditswe muri Ezira 1 ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo w'8, avuga ati, jewe Kuro umwami w'Ubuperezi ndatangaje icese ku mugaragaro no kuvyandika ndavyanditse, Uhoraho Imana nyenijuru yangabiye ibihugu vyose vyo mw'isi, kandi yangeze ko ndamwubakira ingoro mu Bisirayeli. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose, Imana yiwe nibane nawe, adugiye Yerusalemu mu Buyuda, yubaka ingoro y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli, ariyo Mana iba Yerusalemu. Haleluya. Reka ndakwibarize, ari wewe umaze imyaka uri kurarira ati, Yerusalemu we, ninakwibagira n'ururimi rugobwe, ninakwibagira n'amaboko acike. Hari wewe umwami agacaza, umwami akomeye cyane, agaca avuga ati, nimuduge ndabarekuye, yamarira nahere, igihe cyo kwishurwa kwaho cyanyu kirageze, nimuduge. Wosigara canke woduga? Biroroshe kuvuga, biroroshe. Nta bahunze bavuye i Burundi bagenda barira, bashitse Tanzania mugabo uno musi batazopfa bagarutse mu Burundi. Sasa ni kwa nini? Yamarira barayibagiye, Burundi buragendwa, mubahamagare batahe. Umviriza ndakubwira, wowe utarafungwa urahiriwe. Mu mpimba abantu bose binjira barira, mu mpimba bose mu mpimba binjira bose barira. Ariko haragera igihe abageze hariya, mbere baranciye n'umugani bavuga ngo urugo rubi rurutwa n'impimba. Bavuga ngo wofuma wibera mu mpimba hakuba mu rugo rubi.
ariko kandi nanone hari abantu bagera mu mpimba ubuzima bwo mu mpimba bukaryoha agatangura kuba umudandaza akomeye akavuga ati hanze byari byaranse ko ncuruza hamwe bondekura numva noca nigarukira kwidandariza kandi ari mu mpimba. Reka ndabereke Kuro amaze gutanga rino tegeko ngo abantu nibatahe. Kuro amaze gutanga rino tegeko ngo abantu nibatahe. Ezira igice cya 2 umurongo wa 64 hatashe abantu 42,000 n'amajana gusa mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'Abisirayeli bari baragiye i Babuloni bahora baririmba ku murango no mwijoro bavuga bati Yerusalemu we ninakwibagira n'ururimi rwanje nirugobwe, ariko bababwiye ngo nibatahe kandi baje kubaka ingoro y'Uhoraho hataha 42,000 gusa n'amajana 7 abandi bigumira i Babuloni. Bandi bigumira i Babuloni. Mutaha nimutahe twari tugenda none musi nitwama tuvuga ngo nitugira ishamvu muri iyi si. Hari abariko baravuga ngo Yesu banzurindire nubatse inzu sindayibamo narakoye sindarongora. Nitugira ishamvu muri iyi si. Inyuma yaho mu mwaka wa 520 mu mwaka wa 520 Ezira igice cya 6 umurongo waho wa mbere ugeza ku murongo wa 12 haje uwundi mwami akunda Abisirayeli yitwa Dariyo. Muri Ezira igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12 haje uwundi mwami mwiza akunda Abisirayeli. Nawe nimumvirize ku murongo wa 12 ngero uyu mwami yavuze ngo ku murongo wa 11 kugeza ku wa 12 niho ngiye gusimbira nta mwanya afise ngo nabisome byose, ariko umvirize ngene yavuze ati jewe Dariyo namhereye ku majambo y'inyuma kugira nce nduga gatoyi kuyo hejuru. Jewe Dariyo inshinzi ryo bwirizwa rize rikogwe rishimikiwe nirihe. Yavuze ngo inshinzi iteka ko umuntu wese azohindurira ibwirizwa nibwirizwa iriye ryarindi Kuro yari yatanze kera acavuga ati bazositura inkingi mu nzu yiwe bayishinge bayimumanikeko. Acayongera ati kandi inzu yiwe bayihindura ikirundo kisakamburira bamuhoye ivyo. Arongera kandi ati kandi Imana yatumye izina ryayo rihaba iragatsinda umwami wese n'ihanga ryose abazorenga ibwirizwa ryanje bakaramvura amaboko yabo ngo basambure iyo nzu y'Imana Yerusalemu. Ngo n'umwami Dariyo umunyamahanga umwami w'Abaperesi w'Abamedi n'Abaperesi ariko ashimangira ivyiyubakwa vy'inzu y'Imana Yerusalemu, akomeza icyagezwe cyari cyatanzwe na Kuro ati Abisirayeli nimutahe muduge mugende mwubake Yerusalemu. Ariko naho nyene haduza abantu bake cyane. Hari umwanditsi umwe rero yitwa Lascarbene ni umwanditsi yanditse igitabo cyiswe ngo kahise k'ishengero rya Gikristo, History of Christian Church. Niwe yanditse icyatumye Abisirayeli banka gutaha irya mbere bakanka gutaha irya kabiri. Ubwa mbere Kuro ababwira ati nimutahe baravyanka, hanyuma Dariyo ababwira ati nimutahe baravyanka. None rero Lascarbene atubwira ngo abenshi mu banyagano b'Abayuda bumiye ku ngo zabo nshasha bironkeye i Babuloni ku buryo ibyo gutaha bitari bikiri muri bo. Bona nubwo uburyo bwo gutaha bwari bwabonetse inshuro nyinshi. Abenshi mu banyagano b'Abayuda barageze i Babuloni barira, ariko maisha kawa mazuri kule Babiloni, wakanunua shamba
bagura amatongo i Babuloni, kumwe hari abavuye i Burundi baguze amatongo i Tanzania batazogaruka. None nabo bagera i Babuloni ngo bagura amatongo. Hanyuma sivyo vyonyene, baradandaza, barunguka, baba wafanya biashara kule Babiloni, ku buryo ngo ivyo gutaha gusubira i Yerusalemu bitari bikiri muri bo. Bona nubwo uburyo bwo gutaha bwari bwabonetse inshuro nyinshi. Mbere usomye muri Bibiliya neza ukiga ubuhanuzi ukaburaba, usanga hari n'abari binjiye muri politike y'i Babuloni, basigaye ari abatware batwara i Babuloni, ku buryo babwira ati we subira i Yerusalemu, akubwira ati we nenda zakosha, genda, nimba ugenda je ivyo gutaha ntibikirimwo, murabaturamukiriza bahariya, ivyo gutaha wapi? Uzusoma bijya bitabo bitatu vyose vyandikiwe rimwe, igitabo ca Nehemiya, igitabo ca Ezira n'igitabo ca Esteri. Tugurukire rero mu gitabo ca Esteri. Igitabo ca Esteri igice ca gatatu mu gitabo ca Esteri, igice ni ca gatatu murongo wa 13 n'uwa 15. Esteri igice ca gatatu murongo wa 13 n'uwa 15. Baranse gutaha mu mwaka wa 536 igihe abandi bataha bo ntibatashe. Ku itegeko rya Kuro ryatanzwe mu mwaka wa 538 baranse gutaha, no ku itegeko rya Dariyo mu mwaka wa 520 baranka gutaha. Ntimwase gutaha. Amatongo, urudandazwa, ubuzima bw'i Babuloni bwararyoshe, mwase gutaha. Umviriza rero, mu mwaka wa 479, mu mwaka wa 479 hatangwa itegeko rivuga ngo nuko barungika ivyo vyete babiha intumwa zibijana mu bihugu vy'umwami vyose ngo bageseze. Ariko nta Bibiliya mufise, none ko mundaba mu maso navuze igice ca gatatu muri Esteri umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 15. Haleluya. Bati bagese Esteri igice ca gatatu umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Ibi vyabaye mu mwaka wa 479 mbere yo kuvuka kwa Kristo. Batanga itegeko risabwe n'umugabo yitwa Hamani, arisavye umugabo w'umwami yitwa Ahasuwerusi, abitewe n'inzigo ngo Morodekayi yase kumupfukamira no kumusenga. Batanga itegeko, iryo tegeko rirungikwa hirya no hino mu gihugu ngo bageseze Abayuda bose. Babandi bose banka gutaha bose aho bari bose babageseze, abakuru n'abato, ibibondo n'abagore, ngo babice babahonye ku munsi umwe. Kandi hariya kwihereza abasoma Bibiliya, kandi haleluya, nimemutuma twirirwa ngaha. Ubu nari nsigaje isaha n'inusu, none mugomba ko nguma hiyongeye kwindi minota 15 iba isaha n'iminota 45, ko maze gusigura iminota 15 gusa. Kandi bagirene banyage n'ivya babice, bica abagabo n'abagore, abato n'abakuze, ibibondo n'abagore, babice bageseze. Kandi bongere bagirene na yanzu bubaka i Babuloni. Hari amakuru agize imisi ariko araca hirya no hino. Wandugu zetu wako South Africa, amateka bavuga ngo babirukanye South Africa, n'ivyabo vyose unatupu na chapu, halafu narudi Burundi.
kure si nyumbani kwao. Ariko nibitunezereye ntimuhave mwumva uko nimfasha nyigisho kugira ngo turabe ingene iwanyu ni iwanyu, ahatari iwanyu si iwanyu, aha turi si wacu, aha turi si wacu. Ntitugira ishamvu muri iyi si. Ntabwo tugomba kubiririmba gusa ku munwa, biragomba kwinjira mu bwenge bwacu bagenzi. Noneho bacavuga ati naye amazu mwubaka yababuza gutaha, kwa rudandazwa rwababuza gutaha, banyage n'ivyanyu vyose. Bibiliya imbwira mu gice cya 4 ngo batangura kurira. Murongo mu gice cya 4 umurongo wa 1 gushika kuwa 3, Morodekayi yitantamurira ku impuzu ziwe, yambara igunira, yisurira ku iminyota, arasohoka aja mu gisagara agataborogesha ijwi rirenga ry'umubabaro hariya hepfo. Kandi mu gihugu cyose ahicagezwe c'umwami n'iteka ryiwe bishitse, haba amaborogo menshi mu Bayuda, kwisonzesha, amarira, gutaka, benshi bacura imiborogo bari mu magunira no mu minyota. Imana tubabarire, twongere ikindi gihe Mana, ubu twaca dutaha, duhakandi karyo Mana. Yesu nashimwe. Hariya mu gitabo cha Ezira igice c'indwi haje undi mwami yitwa Aritezaruzi. Mu gice c'indwi c'igitabo cha Ezira haje undi mwami yitwa Aritezaruzi. Maze mu mwaka wa 457 ari naho dufatira ku buhanuzi nk'abadiventiste umunsi w'indwi, kubera ko Imana yari yagiriye Abisirayeli akagongwe ntibicwa. None Aritezaruzi aravuga ati murahawe amahirwe na none, icagezwe kuro yatanze kigakomezwa na Dariyo, nanje ndagikomeje, nimuhabwa amahirwe yo kongera kwitahira muhiri wanyu. Kibazo dufise uyu munsi, mbega twebwe aya mahirwe Abisirayeli bagize agira gatatu. Igihe Aritezaruzi atangiye rino tegeko, tubwirwa ngo Abisirayeli baciye bagenda kuvyura no gusanura Yerusalemu n'umwete n'ubwira bwose, baritahira iwabo. Ariko ikibazo mbaza, turindiriye kurinda kunyagwa ivyacu kugira ngo tuve muri iyi si? Turindiriye kwitegeko ry'ukwicwa rizobanza gutangwa kugira ngo tubone kuva muri iyi si? Mbwira mugenza uti rizotangwa. Nimba ariko turindiriye kugira ngo tugire ishaka n'umwete ryo kuva muri iyi si, bagenzi rizogira nte? Niyo mpamvu nakubwiye ngo dutegerezwa gutaha vyanka bikunda, dutegerezwa gutaha. Ivyashuri umutumwa Yohana 13:6 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 kigera ko bose. Mwese twese, nariko ndavuga ngo mwese nanje ukamenga sindimo. Twese kigera ko twese, aboroshe n'abahambaye, abatunzi n'aboro, abidegembya n'abagurano, bashigwa kwiki kwikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke ku ruhanga. Kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira iki icagura canke icyashora adari ufise ikimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitegeri c'izina. Mbariza mugeza uti wavyumvise? Bimwe vyakubuza kuza mu makambi, bimwe vyakubuza kuza mu nsago ntuzi, hazotagwa itegeko ngo nibabinyage. Vya bindi vyatubuza kuza mu nsago, hazogera igihe bakubwira bate unaduka hapa, hauingie kabla hujapata nini. Iduka yose ngo nego sitimash ngo ndayemeye
ngo sikugurura ku isabato una open hakuna shida urozi kugurura gusa ati isoko zose zizoshigwa Sameda tuvuga ati n'Imana irabibona kweli niache duka kama hili niache kweli nende huko binguni hari iki Abisirayeli baranka kuduka akaryo bahawe ko gutaha baranka idukira babuza gutaha itongo bari bafise Babuloni rirababuza gutaha kandi kera bahora baririmba ngo ntitugiri shamvu muri iyi si tuyi niko bahora baririmba ngo Yerusalemu we ninakwibagira n'ururimi nirugobwe mugabo bavuze ngo genda Yerusalemu abataha ni mutahe jeni haragera ko ngenda hari kigihe cyarigeze kugera abagenzi barataha gihe cyarageze barataha mu gitabo ivyizigiro bihambaye ku rupapuro rw'amajana 435 kageza ku rupapuro rw'amajana 436 handitse ngo vyari bikwiye ko twimenyereza gukomoza amasezerano y'Imana ubu vyari bikwiye ko twimenyereza gukomoza amasezerano y'Imana ubu abamarayika barandika isengesho ryose rikozwe mu kwinginga ataburyarya ikibereye nuko twovirira ibitubuza gushikirana n'Imana dutegerezwa gufata umwanya tugasenga nitwemera ivyiyumviro vyacu bigatwangwa n'inyungu z'isi ku buryo twibagira gusenga nitwemera ivyiyumviro vyacu bigatwagwa n'inyungu z'isi ku buryo twibagira gusenga uhoraho uhoraho ashobora kuduha umwanya mu kudukura k'ibigirwamana vy'izahabu vy'amazu cyangwa amatongo amera uhoraho ashobora kuduha umwanya mu kudukura ko yaduka yatubuza kuja gukambika mu kudukura ko ya moto yatubuza kuja gukambika mu kutubuza wa murima ashobora kudukura ko wa murima w'ibigazi watubuza kuja gukambika bwa bwato bwatubuza kuja gukambika uhoraho ashobora kuduha umwanya mu kudukura k'ibigirwamana vy'izahabu vy'amazu canke amatongo amera ndibuka turi muri korale nararirimbanye n'uyu musheri muri korale yitwa Abaserafi yo mu Gitega mu Magarama nimuhave mwumva ngo sinzi kuririmba ndabizi naririmba bazi rya kane rya kane noneho twari dufise umukuru wa korale ukabona inkumi zirazinduka abagore bataravyara barazinduka noneho kazubona abagore bavyaye ukamubaza ati ko wacerewe muri korale ko wacerewe kuza ku rusengero ngo abana twari dufise rero umukuru wa korale ni wacavuga ati abana nani buvuze ko vyabaye ibigirwamana vyagucereje tugusengere bakuve ko ngumve ni iduka niyo yakubujije kuza gusenga tugusengera ikuve ko akazi niko kakubujije kuza guhura n'Imana tugusengere gahere Imana ibahezagire cyane nyokuru burya bwagorovye nyokuru yahora dutitira igitito ku mugoroba ndabira ko bwagorovye kugira simba beniti igitito butaragoroba bwagorovye iri ni kirenga zuba
nyokuru rero yahora dutitira igitito, yigeze kutubwira igitito cy'umukobwa. Umukobwa yarageze gukobwa nyene, muca muvyumva umukobwa n'umuntu ageze gukobwa. Hanyuma yafatanye urugendo na nyina wiwe, maze atari ubu vyahindutse. Abakobwa turamukanye, abakobwa abigeme, abakobwa komisiyo muri canke bagiye ko ntababona. Imana nibahezagire cyane. Atari ubu rero vyahindutse. Ubu rero niho namwe muze mwiha agateka. Uhura n'umukobwa n'urubenye ibarabara, urubenye akatagura n'ivoka, ubuyoba atamira ivyabonye byose, ivyapati agenda arayoro. Kera nta mukobwa yarira kwibarabara. Ubu niho vyagiye biparangana nyene. Uhura nawe kubiti urugori none bafatanye urugendo n'umuvyeyi wiwe, aramubwira ati mwananje umenye neza tugiye kwa ba mwana, kuzotubera ba mwana. Dushobora guhura rero n'umukwe wanje canke na ba mwana mwibarabara. Umviriza ingeso yawe uyishe. Ndazi kugenda urayoragura ivyo ubonye vyose. No munsi ndagusavye untera iteka wa mwana, ntugende urayorora ivyo ubonye vyose. Yego mama. Noneho bafata urugendo, baratambuka ngo baragenda. Bageze imbere, umukobwa none akagendana na mama wiwe. Mugabo abona ngo irobe ubugari buriko buratembagara mwibarabara. Ariko umukobwa aritegereza uburobe buriko buratembagara mwibarabara. Uburobe umutima umuvamo. Araba kucisha nyina, abona nyina yakokeye. Noneho ntari karamubona umwana bakubisemo ukuboko mwirobe. Irobe ritembagara, urakubita mu kuboko, ukuboko guguherayo. Akubita mu ukundi kuboko guherayo. Maze nyina ngo ahindukiye asanga umwana ari kwegana n'uburobe bwamufashe, bwamubujije urugendo. Ikigayemi uburobe bwamubujije umuntu iki? Uburobe bwamubujije umuntu urugendo, uburobe bwamubujije umuntu amakambi. Noneho umuvyeyi baririmbye, muze muturirimbira uturirimbo twiza. Uturirimbo burya turabohora, tutuma abantu bagira ivyiyumviro vyiza. Nivyo vyakijije Sawuli igihe cyose ngo yabagwaye abadayimoni, Dawidi yaca muririmbira. Noneho umuvyeyi ahindukiye kurababona umwana ari kabururana niki n'amarobe. Timarobe yabandi murekure tugende, ngo nigo yapfuye murekure tugende. Marobe yabandi murekure tugende, ngo nigo yapfuye murekure tugende. Ana abantu bakeneye kubanza kuririmbirwa. Marobe yabandi barekure tugende. Ana abantu bakeneye kubanza kuririmbirwa. Amarobe yumva indirimbo ngo aramurekura. Mama aramubwira ati wamwa, kuko mu mwaka weze hari abasezeranye ngo mu mwaka uza tuzokambika. Bavuga bati turafise ivyizigiro. None mwaka nibakambitse, sinzi ko mu mwaka uzaho bazokambika. Noneho wa mwana ntusubire kunkoza isoni, urabonera ivyo warunkoreye. Ojire tugende. Baragenda bageze imbere, nyina we aravuga ati ubu rero nje inyuma. Ati sawa mama. Bageze imbere, umukobwa sinzi ingana arabutse inkere mw'ishamba. Umutima rore urarahuka. Abwira ati mama, ati hari akantu ngomba mbanze nkore hariya, ngo mancira amate hariya hanze, hariya mw'ishamba, tego mwananje. Kumbe umukobwa na iki ni inkere zimutwaye umutima. Ageze mu nkere, ukuboko kwa mbere inkere nazo zifite amawa, ukuboko zirafata. Ashize mu ukundi aramanika. Ntizari inkere zisanzwe, namwe muca muvyumva. Nubundi hari abantu bafashwe n'inkere. Iyi ndwi yose inkere zarabafashe. Inkere we. Maze nyina we wahindukiye kuraba, asanga umukobwa ati ko watevye mwijambo. Asanga umukobwa aramanitse ati inkere z'abandi murekure tugende, ngo nigo yapfuye
murekure tugende. Inkere z'abandi murekure tugende, ngo nigo yapfuye murekure tugende. Mbariza mugenzi wawe n'ibiki biriko birakubuza gutaha? Inkere, amarobe, mumbwirire ati murekure tugende. Muri aya masaha y'umugoroba nagomba ndakwibutse kudutegereza gutaha vyanka bikunda. Uko vyogenda kose dutegerezwa gutaha vyanka bikunda. Mu gitabo ca kabiri ca Petero igice ca 3 umurongo w'9 Petero yanditse ngo Imana nitebe gisezerano ryayo nkuko tuvyibaza, irindiriye jewe na wewe ko twokwihana tugahindura uburyo dukora n'ingene tubayeho, hanyuma Yesu akabona kuza kudutora. Bangaye bavuga bati kubwo gufashwa n'Imana. Turasaba ijuru, turasaba Imana kugira ngo itubohore mu vyo yaduhaye vyose, nibitubera ibifashi. Ivyo yaduhaye vyose nibitubera amahwa, ivyo yaduhaye vyose nibitubera umusozi, vyo tubuza gusenga Imana yacu. Kaba muvuga muti turipfuza gusenga Imana ko vyogenda kose, ndetse nubwo bitashitse ngo dukambike muri uyu mwaka, ariko mu mwaka uzaho Mana turasezerana kuzokambika. Baba bakambitse n'abatakambitse bavuga ati mu mwaka uza Mana jewe si jewe nzobona harageze. Inkere n'uburobe bizondekura mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenga Imana. Inkere z'abandi murekure tugende, ubwo nigo yapfuye. Marobe y'abandi murekure tugende, ubwo nigo yapfuye. Marobe naturekure twigire mu izina rya Yesu. Inkere ntabwo zigomba kutubuza kwitahira mu izina rya Yesu. Dutegerezwa gutaha vyanka bikunda. Ivyo turiko turarondera vyose turazi ko hariho itegeko riri imbere rigiye kuzoshingwa, ko ata muntu agira icyo adandaza, agira icyo akora atemeye ikimenyetso ca gikoko. Dukeneye inkomezi mvajuru zidushoboza kubaho ubuzima bwegejwe muri iki gihe kandi budutegurira kuzobana na Kristo. Yesu nashimwe cyane. Indirimbo 189 baririmbyi mudufashe indirimbo 189 twongere tuyiririmbe, dushire umutima kuri aya majambo, hanyuma biduhe kwitegurira kwitahira iwacu mu ijuru mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire muhungu w'Imana, Imana ikugirire neza cyane. Mbega nta wundi umuntu atari mu Adventiste w'umusibiri ari muri kino kibanza tamukaze hano imbere maze gusenga Imana. Pastor Eric izingo ngaho imbere, Pastor Eric secrétaire executif, president na wewe ngaho imbere. Twakira abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana baza mu ndindire gatoyi abantu b'Imana. Indirimbo tuyiririmba rimwe, twari tumenyereye kwiririmba inshuro zibiri, ariko tuyiririmba rimwe gusa duce dusenga rimwe gusa, nta gitero kindi twongera ko tuyihegeza kuba tuyihejeje. Na wundi atari mu Adventiste w'umusindo ari muri kino kibanza ngo aze dusenge. Abapastor bose twaje ngaho imbere kugira ngo twakire umuntu w'Imana. Ingo nkorera kuri aba bantu bari ngaho kugira ngo wumve ko twabakozeko, ariko ushobora gusanga uhereranye nawe mu nkorereko mubwire utereka pastor reka arahamagara. Pastor Imana iguhezagire mukobwa w'Imana, ndagira ubundi ateba turiko turabarindira abakobwa b'Imana abahungu b'Imana tugiye gusenga. Umuntu wese avuga ati ndagomba ku mu Adventiste w'umusibiti, sinaribwa mu Adventiste w'umusibiti, aze dusenga Imana. Oh Yesu, hari undi ashobora kuba yari yarabaye mu Adventiste w'umusibindwi ariko birashika arasubira inyuma. Bagenzi gusubira inyuma birashika. Na Dawidi yarasubiye inyuma. Umwami Imana yitegereza
maze ikavuga ngo nabonye Dawidi umuntu afise umutima nk'uwo ngomba, yarafatiwe mu busambanyi yica n'umuntu. Gusubira inyuma rero birashoboka, ariko ikibazo Yeremiya abaza ati mbega abantu iyo baguye ntibasubira kuvyuka? Ndasaba ngo umuntu wese azi ko izina ryiwe rishobora kuba ryaravuzwe mu bitabo vy'ishengero, akaba ari ngaha mu izina rya Yesu avugurura imigenderanire yiwe na Kristo. Imana iguhezagire mwana muto, wowe buhari. Imana iguhezagire mukobwa w'Imana. Erega tugiye kuririmba, kandi indirimbo iheze duca duhagarika abagenzi, nta kindi gitero tuza gutera uyu munsi. Yesu nakugirire neza mukobwa w'Imana, nta wundi. Yesu naguhezagire cyane, nta wundi. Baririmbyi mudufashe n'indirimbo y'189. Yesu naguhezagire mutamu, Yesu naguhezagire cyane, nta wundi yoza. Turabarindiriye mu izina rya Yesu. Yesu nakugirire neza cyane, Yesu nakugirire neza cyane mutamu, Yesu nakugirire neza cyane, nta wundi. Mu izina rya Yesu dutegerezwa gutaha vyanga bikunda, dutegerezwa gutana. Mpamvu ni akantu kose gato ko mu buzima nukabwira kiwapi, dutegerezwa gutaha vyanga bikunda. Tukurindiriye muhungu w'Imana nawe mukobwa w'Imana. Yesu naguhezagire muhungu w'Imana, Yesu nakugiriye neza cyane, nta wundi yotambuka ngo azi, nta wundi yotambuka ngo azi. Erega indirimbo ngo irangire. Yesu naguhezagire mukobwa w'Imana. Yesu nakugiriye neza muvyeyi, Yesu nakugiriye neza cyane. Aho ndifuza kuhaba, kandi nawe ndakwifuriza mu izina rya Yesu. Ariko ingo wino dusengere hamwe mwenzi, wino dusengere hamwe. Ayo ibanira nawe mwami. Muririmbyi ngene yavuze, mvirizi ngene umuririmbyi yavuze ati mutima wanje reka kuganya, byanga bikunda bitegerezwa gutaha. Mbega nta wundi yotambuka ngo dusengere hamwe, mbega nta wundi yotambuka ngo dusengere hamwe. Kwizigira neza izo ruhukira. Murakoze cyane. Sabe Pastor Secrétaire Exécutif wa Mission adushire mu maboko y'Imana. Adusenga Imana. Data mwiza, Mana uhoraho, wewe uvuga ibyo uvuze bigaca biba nk'uko bivuze, wewe utegeka ibyo utegetse ubwo nyene bigakomera. Izina ryawe ririhabwa icubahiro. Amen. Data, kuri uyu muhingamo abahungu n'abakobwa bawe turavuze ngo izina ryawe ririhabwa icubahiro. Amen. Erega urasubiye kuvugana natwe, urasubiye gukangura ivyiyumviro vyacu, urasubiye kutwereka vya bindi vyatwizingiyeko, usubiye kutwereka vya bindi vyatumye tutegerana nawe. Mwami, tuje imbere yawe twumva dutsinzwe mu mitima yacu. Amen. Tuje imbere yawe twishishitira
tuje imbere yawe duciye bugufi tuvuga tuti Mana nutubabarire byaratugoye. Ariko Data, turahamagaye ubushobozi mvajuru, turahamagaye ubushobozi bwawe ngo bwururuke bubane n'abahungu n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibyari byababereye nk'inkere, ibyari byababereye nk'uburobe Data, ibyo bikugweho mu buzima bwabo, ibi ntibyongere kubafata Data, naho baba bifise Data, bicike ibyotuma batera imbere mu buryo bw'impwemu zobukoze. Mwamushobora byose, twabonye kwa Abisirayeli batwawe nk'inyagano bariko bararira, ariko amaherezo bibagirwa igihugu bavuyemwo c'iteka. Data, uturinde kwibagira igihugu kidasanzwe turaririye kuja muzobukoze, kugira ngo bidushoboze kutitwararika ico cose agaciro kose coba gifise cotuma tutazoba baraganwa bijuru. Data, uzobukoze. Bandanye uhezagira umuhungu wawe Data, n'umuntu nk'abandi bose, ariko waramutonesheje, ariko waramuhamagaye, ariko waramutoranije Data, mwongerereze aho yakuye uzobukoze. Data, mwemu wawe yera nabe kuriwe Data, kugira ngo igihe cyose azohagarara imbere y'ubwoko bwawe yamaronka ibibereye byo gukuza abamwumviriza uzobukoze. Ibi tubisabye twizera ko bidukorera, twizera kuri bukomeze abana bateye intambwe, ubwoko bwawe buteye intambwe. Ntabwo byari byoroshe, ariko bariye umutima amenyo, baratambuka bashinga intahe, berekana ko bahisemwo wewe Data. Gendana nabo Data, bakomeze Data, batera umwete kandi bashikane ku mubatizo uzobukoze. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.